guhimbaza imyaka 32 iheze incungu warariye ukigenga kw'abarundi, incungu ya demokrasi ugihane kwisha no kwizana iri cyubahiro Melchior Ndadaye yagandaguwe mu nyamaswa. Shyirahamwe Arishoto ryagombye guha ikiganiro abanyamakuru makuru kugira ibashikirize bimwe bimwe mu byo incungu ya demokrasi yaharaniye Melchior Ndadaye. Uno munsi muri Arishoto tubona n'ubu ari kibazo ivyo haraniye bitubahirizwa bibandanya bibingorane kandi byategerezwa kuba inyinshi ku barundi mu gihe yanabizitse. Aho twagomba tumenyesha yuko incungu ya demokrasi yarahaniye yuko atamurundi yosubira gufungirwa ubusa, gufungwa bidaciye amategeko. Yaraharaniye yuko ivy'igihugu bisangirwa n'abarundi bose b'intara zose b'ubwoko bwose, atamugwi umwe canke akagwi ko kwihariza amatungo y'igihugu, kandi nuwogerageza kugomba kunyuza amatungo y'igihugu kuyashira mu minwe wenyene yobihanwa bimwe vy'akarorero. Yarasavye yuko atamurundi yosaba guhohoterwa yofatwa mu nyamaswa. Yarasavye yuko yarahaniye yuko atamurundi n'umwe yosura kwibwa ivyiwe yokwishira kizana. Uno munsi twamutwamenyesha yuko muri Arishoto turamutse tubabwira yuko duhimbaje imyaka 32 incungu ya demokrasi gandaguwe, tukibona abantu uno munsi bapfunzwe bahagaritswe bitubahije amategeko mu gihugu cyose. Turabibona mu busho mu busho bw'igipolisi bw'intara amakomine y'igihugu agize igihugu, turabona mu mabero makuru agize igihugu 11 abantu bejejwe bamaze umunyororo, n'abandi bapfungiwe utwaha duto aho bagize escroquer, ugasanga abantu bafitongo canka mu vy'imiryango baramufunza kugira ngo ntihagire icavuga. Hari benshi bafunze mu karenganyo, no kuvuga yuko tukibona akarenganyo kakimonogoza. Turabona muri Arishoto duhimbaje no munsi tubona yuko mu gihugu cy'u Burundi hari ingorane hambaye, aho ivy'igihugu biriko biraribwa bikanyuruzwa ku mugaragaro n'akagwi twege muri Arishoto twise akagwi k'abagangsteri badakogwako, aho bafata bakivye igihugu n'ugize ngo avuge igihano bamuha baramufunga. Uwundi ari umuntu muto agize ngo amahigwe hariho abacazashirwa mu mvuto ntazo uvuga, ari umutegetsi nawo aca haba igihano cyo guca kugwa mu kazi. Twagomba tubakarorero kuno munsi dutangara aho twabonye ingingo y'umushikanganje ajeje ubutungane agateka akazi na muntu n'iterambere rakomera, yakuye umushikiza manza mukuru mu ntara Bujumbura, kuko intara Bujumbura amwagiriza yuko yahagaritse umuntu bidaciye amategeko mu Rubirizi, yaho umuntu yivya amazi. Mugamu ishami Arishoto rero twari dutangaye ku matoza twakoze, twasanzwe abo bantu bafise ishirahamwe gitwa Top Water bivya amazi ya Jidezo, nkuko tubibona mu rwandiko rwa Jidezo. Jidezo yishuza yivye imiliyoni bagize detunema y'amazi imiliyoni 36 z'amarundi. Hari haheze amezi 2, hari haheze ni kuvuga yuko bivye uwo muntu yoshira hamwe no muntu irongowe bivye imiliyoni 36 zirenga z'amarundi. Regizo mumenye neza ni shame rya leta ramera y'igihugu. Hari haci imyaka 2 abo bantu bakonsoma amazi kuri gusa, barafata n'abanyi bose hirya no hino ku metero 300 nta numwe yakironka amazi, bace bayijari wabo. Barafata ibikoresho vya Jidezo umushikiza manza barasohoye manda zo kubafata, ubwo nta manda zarasohotse. Barafashwe sentare ya mbere y'igihugu ya Bujumbura iramuciriye urubanza, iremeza ko mafunzo. Barunguruza baja muri sentare nkuru isimi manza yamuha, nawe nyene baremeza urubanza. Umushikiza manza yavuze ati ta futi kubera wafashe ingingo ihonyanga agateka akazi na muntu. Cyero ngoma Jake nubaje mu mutwe, none umuntu aharani inyungu z'igihugu avuga ati kirazira ko umuntu aguma yivye igihugu bikaboneka,
akafatwa habanje kuba manda amfraganderi je twaravuga na muri ejo twaravuga n'aba muri ejo n'umuyobozi wa ejo twaravuganye yaratwemeye yuko bahise kuri tele n'ivyo bishuza ari byo agatabwa igihano cyo gukugwa nabo nababwire umva nakagwi gashingisho ishira hamwe turi muntu afise ingorane urashobora kubona ishira hamwe twabona naka hari abandi bagange hari hejuru bibere hejuru uvuze ni caki aho rero nabwirereye twagomba murabona yuko urundi tugeze kure atagikozwe ntarimo uzavuga kuri ikinyerere yo mugo tubandanya urabona kigu kigeze kure igitoro bariba hari amasasonga ari mu gitoro bamukaza imidugo bakanwesha bakigira ubu tugeze ku mazi nukoze ko arakuwe prokira bujumbura twe turabi ibicaye biriya turabica umuntu yaba yakoze dusabwe yuko turavye ivyo yeje mu kuvuga yavuze yuko abantu bose mufashe kuraba abanyiza gutungo y'igihugu namusubize mu mabanga iga ngingo ni bayige neza umushikiranganda zabisigure utungane kugira isigure kuko ivyemezo bihari kugira shigikire avuge yuko gatakazira mu uwivye yahonya agataburenganzira bwaho nyanzo agacakura ogwa ni igihugu none mbaze ko dufise benshi bagure mu mpimba babejejwe injojo uno munsi ku mpimba ndababwira 40% by'abapfunzwe nabejejwe nabaheje umunyororo n'abantu bapfungu twaro duto bari cyo bitwa kuri liberté provisoire umugabo mushikanganya nagira dukurire rero twiga gatakazira muntu cyatukubahiza umugabo muri ejo tujike yuko urya yapfunzwe muzo top water donasi yuko agataki kaza mu kaho nyanzo yawe kuko umoteri wakoze cyaha ntasura kuba umuvigitime ni wahonya gatakazira muntu ndibazo ingo mushikanganje y'ubutungane niyigwe neza mukugwa mutumeko ayisigura ituma yifashe tumenya kagwe turakene kumenya abo bagangi bari muri society batumye n'inzego z'igihugu zose atavuga kuko umukugwa amenye yuko bose bagiye guhora haraba bihingwa abamenye proke nawe yubahirizwe atawanje wangura bimwe ndada yaharanira ntagire umukozi yirukanwa bidaciye amategeko kubera avuze ukuri kubera afashe ingingo ibereye hakaba bandi avuga ati byose bija mu nda zacu uvuze turaguhonyora ayo yatwabirenganye aha naho kuri ico nyene ndabona babwiye yuko no munsi dufise ingorane abantu no munsi dushitse duhimbazi ndadayiharaniye abantu basigaye bibwa ivyabo bagatwaga amatungo y'amatungo akagenda atacamira n'abantu bibihangange gushika naho mukuru w'igihugu yotegeka umushikanje utungana agafata ingo proke general wa republika agafata ingingo ibikunda rero ngo bakarore hari umudamu witwa Tunugujane mu Rubirizi idosiye yahaciye imyaka 4 uwo nuze yaje akagwi kabagangi ababagangi nyene bikomeje itonge baravyabiriza yarituye inzego zo gushaka umuguru yarategetse cyo umuguru arategeka ku radio mu higaniro ndabwiza ukuri n'ubu byase kubibarizwa gushika naho umunyamanga mwishikira ku vy'umuguru kabine civile yari kimishana gutungana na procureur general wa republika ndubu byarase dosiye kwa procureur general tubadukwikirana ntiyavaza kubera abagangesteri tubita abagangesteri twarahinduye n'abagangi turafise ingorane Burundi buragowe abantu turanyariwe bimwe ndadeharanira ingorane n'abagangi mugana ho biruko hari bimwe kubigana neza tubona bikubize neza hari turabigana neza nkakarore twarumvise butare ko nyesho mu gufasha mu minwe uriko burashoboka amadolari araze afashe bine Burundi bayakuye mu minwe no mu kagwi k'abantu bamwe bari barigize ibene butare bw'u Burundi nyesho mu twarabonye ryari mureje twayibonye ariko imiduga iri gushobora yavuze yuko ubu butare bwe gusayibona barundi uzoshobora kumugaragaro amaheraje azafashe Burundi ico turagishima iyo ni intambwe ihambaye rero intambwe ihambaye dushigikira tugatigubiriza aho nyene abo mahera azadufashe twari twasekuru ibitora abarundi biyunguza ko bashaka kuri ico kintu nabonda bw'iki naco dufise ingorane muri kino gihugu mu bimenyeye turafise ingorane y'abantu bahotegwa bafatwa abanyamaswa turacabona abantu bahotegwa no munsi bafatwa abanyamaswa kwa twakivuze mugende mu busho butandukanye abantu hari ikintu citwa ibuje n'amavuga abantu bararoreza ubugufu barakutwa bimwe by'akaruru gafise ibihumbi 50 ugiye mu mpimba uje kumusaga ugiye ufise desami ibihumbi bwana 2 mu busho busanzwe 50 urya inkoni none abantu inyamirama beziraho habuze ubwira ibyo bihagarare ivyo ni bimwe bihunya hagati y'akazi na muntu
ikina ngo ndababwire nagoma tuduhereza ko muri ejo tuvuga nini hanini kwagomba dusabe leta y'u Burundi yica igendere mu makanda ya Ndadaye kuko leta ihari ni leta ivuye mu bantu baharaniye bavuga ko baharaniye igaruka ry'intwaro ya Ndadaye guhabuza demokarasi yagwanira Ndadaye nibagere mu makanda yiwe ntidusubiye kubona abantu bizizi by'igihugu bonye nakagwe ugasanga igitoro kimuga k'abantu ubutare mu kagwa k'abantu ugasanga amazi umuntu yibamaze ku mugaragaro n'umuntu afashe ingingo ngo guhagarika ivyo bintu bagacamufuta ivyo bintu bihagarare abantu ivyo bintu bihagarare abantu bizizi igihugu bahanwe nk'uwamazi ashaka hanwa ari hano nawo mahera je mu kigega turokira renganurwe kuko no gupfungira muntu umushikiza amazi ageze mu publika turafite ivyemezo yarayimumenyesheje yasize ko akoro ngo muruke kumusaga babo ivyemezo yizo yanditse transaction zirahari akora kamara marati mwese ihora twe turabagangi turiba na gukora ubu n'umutegetse avuga bacamaza bose babwiye uburyo bose aprokerete urosura kuvuga tuzongereka umfise ni ngorane turiko tuvanga tuja he dukura abantu bari gukuru cyaka biraco novuga turasaba yuko baja haba komisiyo yuguruye mugabo iyo komisiyo iragoye abayijamo kuko umva n'abagiyemwo usanga ari babandi nyene haba komisiyo novuga bari mu vy'umukuru w'igihugu nabonye ntaragoye harya perezida yigaha komisiyo mugabo tushye mu mashami yigaha n'agatakazi na muntu haba komisiyo tuje kugira habe kirazira tuje mu busho bwose dusanze abantu bafungiye ubusa aba bari kugwe abapfunze bashe bafutwa haca aba komisiyo hari abacamanza bashiza ngo ndagonde ugasanga umuntu twa Yohani bamuze kavuga mu itongo kwa Rodolfo atavuka kubera iki noti ibiturire cinacho nabona babwirire ibintu byo hari ibintu momenya duhimbaza ivyo Ndadaye yahagarariye gutanga ubuzubu tyisunga kamana mama umuntu muzine nanaka n'umutegetsi kanaka amanyanga urazi na ministre nta muntu nawo ukora ikibazo ugomba amafa 90 bashashe ofise 40 kwazana naka mu bibanza bifata ingingo turasabye dushibitse nibashira abarundi bose usanga aragaseri kigera muri amashamba amateka mpuzamategeko usanga wabaye ministre kuri Buyoya wabaye ministre kuri Nkunza wa mbere kuri Domicie kuri Prona Nkunza wa kabiri no kuri Varisita ari honorable umushikangana ni serike on bakubizuki ivyo ubundi bisayibona bose dukeneye rero ya demokrasi Ndadaye yavuga akicwa ukwishyira no kwizana kw'abarundi bose atagufungira ubusa abantu ibe amakanda tugenderamwo kugira abarundi tube mu butungane nyakuri tube muri demokrasi utungane kuri bose na demokrasi shinze imizi atamunaze ubusa abarundi bose bumva amahoro kandi ni n'ingingo zifatwa z'akurenganya abantu zihagarare